iyi misi mikuru abakenyezi bahimbaza, mbega umusi mukuru barawuzi ico arico? Murumva yuko hariho les femmes hakaba harimwo les filles, dusanzwe dufasha abakenyezi na cane cane b'amikoro makeya, bafise amikoro mato, hamwe n'abakobwa bavyara iwabo ari abo les filles, ariko harimwo abo bita mères célibataires, ariko harimwo n'urundi rwaruka turwigisha ingene rushobora kwitunganiriza imigambi. Naho twashoboye kurwanya amabi akorerwa abakenyezi duhereye ku mutahe mutoya. Uko guhera ku mutahe mutoya twavuze tuti ko amabi menshi akorerwa abakenyezi menshi aba ari ubukene, kenshi aba ari ukuvuga tuti mbega umukenyezi uja gusaba amahera umushingantahe wawe ugasanga akayabura, canke ikindi kintu cose udashobora kuba wiha ukagihabwa n'umushingantahe wawe, canke atawufise bikarangira ugiye mu zindi ngeso, ugaca usanga abana bawe bagize ikibazo iki na kiriya. Rero naho twe twaciye dushinga iryo shirahamwe, duca duhera ku mutahe utavuna $500, tukagira cotisation tukayahanahana une fois par semaine. Twatanguye turi abakenyezi 70, ubu tuba tugeze ku 1,500 barenga gato. Rero uko twatanguye harimwo amakategori atandukanye, harimwo abatwa, harimwo imiryango y'abatwa, harimwo abo bakobwa bavyariye iwabo. Uko tugenda tubikora biratandukanye, turigisha abo batwa ingene bashobora kwiyungunganya hamwe n'abandi bakenyezi, mugabo tukabereka yuko bashobora no kugabanya kuvyara, kubera ko navyo bituma haba ingorane nyinshi, haba kugwira kw'abantu, hakabaho ko abana baca baheba amashuri bivuye muri izo nzira. Naho rero twe twaciye dufata tukavuga tuti tugize iyo cotisation tukegeranya abakobwa baba barahevye amashure kubera inda z'indaro, kubera ibi na biriya, nabo tukabashira hamwe kugira ngo tubigishe mbega abo bakobwa bobo ntibafise indoto, mbega abo bakobwa bobo ntibafise ico bashobora gukora. Turabashira hamwe nabo turabigisha, turabereka yuko nubwo yavyaye atagize atokwiheba, ahubwo nawe agifise kwitunganiriza ubuzima, agategura akazoza kiwe, ndetse akigisha n'umwana. Naho tuca tubigisha abakobwa, turabigisha ibijanye n'imyuga, turabigisha ingene bashobora kwitunganiriza imigambi biciye mu myuga, hariho kubarira, hariho kubarira, kubumba, kugira utuntu tw'utugenegene, kujisha, mugabo umugambi useruka cane turiko turakorana ibijanye na informatique n'ibijanye no kubarisha, kugira couture. Naho inyuma yaho abo bakobwa nabegeranije hose dukorera mu ntara hagati, na cane cane Burunga, Cibitoki, Bubanza, Mwaro, aho niho tugeze turiko turakorera. Rero turiko turabigisha ingene bashobora kwitunganiriza imigambi baciye ku mutahe mutoya, umutahe utavuna umaze kugeza benshi kure. Uyu munsi turafise tubereye kuri ayo 500, aho bafise inkwavu zirenga hafi 500, abandi bafise ingurube, abandi bafise impene, ndetse n'ibindi, harimwo kurima utuntu duto duto, turavuga kubigisha kurima imirima y'igikoni, kubera ko abantu benshi, kubera ko les femmes bari vulnérables, baca bavuga ati twebwe nta mase ntaki, atariko ivyo vyose kugira dushobore kubigerako nuko bashobora kugira gute, bashobora kubereka ingene bashobora gutunganya utwo turima tw'igikoni, kurima irengarenga, amasho, ikaroti, na cane cane ivyo biba ahantu hakanye. Ivyo navyo birabafasha mu ntumbero yuko abakenyezi, mu ntumbero yuko abana badashobora kurwara ingwara zifatiye gufungura nabi, hama nabo si ari ukudandaza, ari kurondera ikindi kintu bakakirondera kugira ngo nabo bashobore kwibeshaho, si ari gushora, bagashora kugira ngo bashobore kwiteza imbere. Naho dutaha tugafasha tukabereka ingene bashobora kurima kijambere. Uko kurima kijambere naho tubigisha uko kurima izo mboga, tukabereka ingene bashobora kurima agatongo gato kabo, si ari ako ko mu kigo, bakarimako utuntu dutandukanye, bakarima utuboga dutandukanye, ibitunguru bakarima ku mirongo. Ivyo vyose nivyo tugenda tubigisha.